itangazo rijanye no kugurisha umwimbu w'ibigori uri mu kigo ca Anagesa. Kuvaho leta y'u Burundi ihimirije abenegihugu mu kugwiza umwimbu, vyaribonekeje yuko abenegihugu bitabiriye akamo, tukaba twabiboneye ku mwimbu waciye wiyongera. Ibyo rero biratwereka yuko akamo batewe n'indongozi z'igihugu bagafashe nkama, tukaba tubibona rero ku mwimbu wagiye uribonekeza. Nico gituma rero leta y'u Burundi ibicishije ku kigo Anagesa yaciye igura uwo mwimbu, kuko muravyibuka yuko abarimyi bari babisavye ko umusesekara w'umwimbu leta yowugura. Nico gituma rero ikigo Anagesa caciye kigura uwo mwimbu. Mukaba mwibuka yuko ico kigo gisanzwe gifise intumbero zitatu zikomeye. Ubwa mbere ni mu kugura umwimbu mu gihe umwimbu wabaye mwinshi. Ubwira kabiri ni mu gusubiza uwo mwimbu ku isoko kugira ngo ibiciro ntibiduge. Ubwira gatatu naho ni mu kugira ibigega ntegeka bizoza. Muri ico gihe rero twarashoboye kwegeranya umwimbu ungana itoni ibihumbi 71 n'amajana 363 n'ibiro amajana 935. Ivyo bigori rero bikaba vyegeranijwe mu mazone yose, ariko ubu bikaba biri bimwe biri mu mastoke makuru aho uwo mwimbu ubiswe neza. Ubu rero haragezaho tubona yuko mu gihugu hagati ibiciro byatanguye kuduga ku bigori, na cane yuko twamaze kumenya yuko hariho hamwe umwimbu ugurwa w'ibigori ibihumbi 2,800 ahandi 3. Akaba rero ari akaryo keza ko kugira ngo leta rero ishobore gukora ico yemerera bene gihugu, na cane mu kubasahiriza kugira ngo ibiciro ntibiduge. Nico gituma rero ubu izindwi zibiri zihawe umwene gihugu kugira ngo agure ibigori. Tubisubiremo neza, izindwi zibiri zihawe abene gihugu, nibo bonyene bazoba barekuriwe kugura ibigori, kandi bakazobigura ku giciro c'ibihumbi 2,100 ku kilo. Hama abacuruza nabo co kimwe n'abarya basanzwe bafise utumashine dukora ifu, co kimwe n'aborozi bafise ibitungwa bisaba ibigori vyinshi, abo nabo bazoramukirwa izo ndwi zibiri ziheze. Vyumvikana yuko izi ndwi zibiri dutanze ziraba gusa abene gihugu bagura ivyo kuza gufungura. Ibyo bigori rero bakazobitora kuri ajya mastoke ya Anagesa kuva isaha 2 kugeza isaha 9:30. Tukaba rero tumenyesha yuko atamucuruza n'umwe arekuriwe gutora ibigori muri ico kiringo, kuko arakaryo duhaye abene gihugu gusa. Inyuma rero y'izo ndwi zibiri tuzoheza rero tuce turekurira abo bandi babisabye kugira ngo nabo bashobore kuronka ibyo bigori. Twarabonye ko babisabye ari benshi, mbere twamenyesha yuko n'ubu ibyo dufise byose abavyifuza basha no kubimara. Mugabo rero nico gituma twabitegekanije muri zo ngunga zibiri. Ubwa mbere abene gihugu, hama abandi basavye mu nyuma. Igiciro rero cabo bandi tuzokimenyesha mu gihe tuzoba dutanguje iryo sekeza ry'uko abandi bashaka kugura. Ntitwari tuvyiteze ibiharuro bingana gutyo, kandi n'uburyo bwari twakoresheje mu kubigura ntibwari bwarategekanijwe na leta ku rugero rungana gutyo. Byumvikana rero yuko ni amahirwe meza yatumye rero leta igira inguvu zidasanzwe kugira ngo yegeranye ubwo buryo, arico gituma mubona vyagire birateba gatoyi. Mugasha mutubaza rero muti none twiteguye gute, kuko n'ubundi ubu amatwi yadusumira, imirima imeze neza, ibigori bimeze neza, n'ubu turiteze umwimbu ushimishije. Nagomba rero mpumurize abarimyi, kuko ubu ikigo Anagesa
mwarabonye ko cashoboye kuriha ibigori byose izo toni mwumva zirenga ibihumbi 71,800. ni ukuvuga yuko rero ubu naho anagesi igomba ibisubize ku isoko. ni ukuvuga yuko rero twaramaze gufata ingingo y'uko ayo mahera azoca aguma mu kigo ca Anagesa kugira ngo hageze kugura wundi mwimbu bize byorohe. ubu rero abarimyi borema kuko Anagesa irahejeje kuronka umutahe twavuga yuko uzokwamaho kugira ngo mu kugura bize byorohe. turabizi neza yuko ku isoko ibigori biko birashikana ibihumbi 3 ku kilo, natwe tukaba tugomba tuye ku isoko cyane cyane duha abene gihugu ku bihumbi 2,100. murumva rero yuko abantu bameze nabi bashobora kwikinga mu kiza kugira ngo babirangure bavyegeranirize abacuruza. mugana gomba nibutse abatwumviriza, mu gihe ibigori twatubitanze ku bihumbi 2,100 nabo bakaca bibiha umucuruza, byumvikana yuko nabo zocasura kuba umucuruza ko ku mahera menshi, kandi twari tubahaye akaryo kugira ngo bonyene bavyigurire bongere bavyibikire. nico gituma rero twaciye dufata ingingo zikurikira. ubwa mbere nta uzorenza ibiro 25. ubugira kabiri nta mukomeresa nta mucuruza n'umwe arekuriwe kwegera naho biriko birashururizwa. ubugira gatatu uzofatwa ariko aragurisha ibigori akuye muri Anagesa azofatwa nk'umuntu avuye kwiba leta, kuko birumvikana yuko ku kilo kimwe azoba yivye amahera ari hagati y'ibihumbi 2,100 n'ibihumbi 3. kuko mwibuke neza yuko umwimbu turonka turawusangiye n'abene gihugu. kubera iki? kubera byaba zaba imbuto zaba ifumbire byose leta irabishirako akigoro kadasanzwe, mukamuzi yuko irenza na 50% muyo irihira umwene gihugu. byumvikana rero yuko abarundi bose abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro twese twadukwiye guhaguruka kugira ngo izo ndwi zibiri tuzihe abene gihugu gusa bagura ibigori bashire mu nzu bashobore kwitunganya, kuko umwanya wo kubiha abacuruza n'abandi warategekanijwe izo ndwi zibiri ziheze.